Ni amakuru ahambaye cyane, ni amakuru ateye ubwoba aturuka muri CNDD-FDD, aho umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika ari murabira nyuma y'uko avuye mu nama nshingamateka amaze kwerekana ko ibibazo byose biri mu gihugu biterwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubu tuvugana Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yaratanze itegeko ryo kumunyaga abamucungera umutekano akamuha abandi. Ibi byose akaba yarabikoze mu ntumbero yo kumugirira nabi. Amakuru menshi akaba yemeza ko umwanya n'umwanya Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere ashobora kugandagurwa, mu gihe abagumyabanga batari bake bari bamaze kubona ko ari we ushoboye, kandi bari bamaze kubona ko Ndayishimiye amuboheye amaboko imugongo. Benshi bakaba basabaga ko ari we uzitoza mu matora ya 2027. Akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yafashwe n'ishavu akifuza kumukura ndetse no kumwica cyangwa se akamufunga nk'uko byagendekeye Generali Alain Guillaume Bunyoni. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ndi n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Ibintu ntibyoroshe na gatoya muri CNDD-FDD. Perezida Evariste Ndayishimiye arashaka kwikiza umushikiranganji mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, aho amakuru adushikira yemeza ko yamaze no kumwaka abamucungera umutekano. Ndirakobuca yari asanzwe yizeye cyane, ubu tuvugana akaba yamaze kumuha abandi, abo akaba aribo bazakoreshwa mu kugira nabi umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca. Ariko abarundi batandukanye, yaba aba CNDD-FDD yaba ndetse n'abatari muri CNDD-FDD, kwiyongeraho ibihangange muri CNDD-FDD, bikaba byahagurutse bikagaragariza Perezida Evariste Ndayishimiye ko igihe yakihenda agakora amakosa yo kwica umushikiranganji wa mbere bishobora kumuta kuw'amazi. Ni byinshi twabateguriye, aho tuza kubabwira ku mpinduka zikomeye cyane umushingamateka Agathon Rwasa ariko arasaba akagaragaza ko CNDD-FDD yananiwe abarundi bari bakwiye kwicarana bagakuraho ubwo butegetsi. Byose nyine tukaba tugiye kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Bamwe n'abandi baremeza ko aho ibintu bigeze ari habi cyane, bakemeza ko uko Uburundi bumeze uyu munsi ari nabi cyane, ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye akwiye kugenda mbere, hanyuma abarundi bakicarana bakavugana ingene igihugu kigomba gutwarwa. Umushikiranganji wa mbere ari muyabira gutanga imihoho canke kwicwa. Uwahoze avugira Perezida Petero Nkurunziza atanze inyanduruko z'ibibazo umushikiranganji wa mbere arimwo ibishobora kumwumviramwo kwicwa, gutanga imihoho canke kwirukanwa mu mabanga. Agishika mu mabanga yakoze ingendo nyinshi mu gihugu bituma yamamara. Ibyababaje Perezida Ndayishimiye nawe amuha gasopo ko ahagarika izo ngendo. Ikindi nuko mu gukemura ikibazo cy'igitoro mu gihugu, Gervais Ndirakobuca asabye ko Taripu Bashari yari arongoye ishirahamwe Interpol ari we yobandanya kuzana igitoro mu gihugu kuko yari abifisemwo uburambe.
Perezida Ndayishimiye abibonye naho nyine amuha gasopo kugira ishirahamwe Prestige rya Angeline Ndayishimiye abe ariyo rihabwa isoko ry'ibitoro. Aho bigeze ubu Gervais Ndirakobuca asigaye ari nk'igishusho muri leta, nta n'ingingo n'imwe ashobora gufata. Mu kiganiro cyatunganijwe ku buhinga bwa none kuri uyu wa gatandatu kiremeshejwe n'ishirahamwe riharanira ibyicaro bya politike, ubutumire yahoze ari umuvugizi wa Perezida Petero Nkurunziza yarashize ahabona bimwe mu bibazo bihanze umushikiranganji wa mbere Ndirakobuca, bitumye mbere atanububasha agifise muri leta, nk'uko bishirwa ahabona n'uwo yahoze ari umuvugizi wa Perezida Petero Nkurunziza akaza guhunga kubera ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza kibi. Bimwe byatumye Gervais Ndirakobuca abura ijambo mu gihugu, bigize naho yumvira gutanga imihoho. Leonidas Hatunyimana avuga ko kuva umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca agishika mu mabanga yakoze ingendo nyinshi mu gihugu mu ntara, ibyatumye Perezida Ndayishimiye atangura kwibaza ko aje kumusita ku butegetsi. Akimara kubona ingendo za Gervais Ndirakobuca, Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yarungitse intumwa ku mushikiranganji wa mbere zimumenyesha ko Ndayishimiye adakeneye gusubira kubona Gervais Ndirakobuca yerereza mu ntara handi ngo ari gukora ingendo. Nawe abibonye guhera ico gihe arabyubahiriza, arabireka gushika na n'ubu. Ingendo Gervais Ndirakobuca yakora mu ntara hagati zarimwo umusaruro, kuko yatanga amategeko kandi agashirwa mu ngiro, ukabona ko ari indongozi ifise ijunja n'ijambo, mu gihe ubu tuvugana Ndayishimiye atanitegeko na rimwe abasha gutanga ngo ryubahirizwe. Nk'uko byabandanije bivugwa na Leonidas Hatunyimana, Gervais Ndirakobuca amaze kubona ko ikibazo kibaye umuzi w'ibuye mu gihugu, yegereye Perezida Ndayishimiye na bamwe biperereza abagira inama nziza ingene ikibazo cy'igitoro cotorerwa umuti mu gihugu. Gervais Ndirakobuca yasabye ko urongoye ishirahamwe Interpol ariwe yabandanya azana igitoro mu gihugu, kuko ariwe yarabimenyereye abifisemwo uburambe, ariko Perezida Ndayishimiye abibonye ngo yahise abona ko Gervais Ndirakobuca yoba korana na Bunyoni, nawe yari umushikiranganji wa mbere, ariko aza kwirukanwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, mbere n'ubu akaba agipfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega. Perezida Ndayishimiye mu kwanka Taripo Bashari yari arongowe Interpol, yavuga ko yahoze akorana n'intwaro z'abatutsi. Ibyo byose kwari kugira yikure ko Interpol na Gervais Ndirakobuca, maze azane ishirahamwe ryiwe Prestige abe ari ryo yihariza kuzana ibitoro mu gihugu c'u Burundi. Perezida Ndayishimiye ngo yaciye asaba abashikiranganji harimwo abajejwe igitoro ko ata raporo n'imwe bosubira guha umushikiranganji wa mbere, maze bazitumbereze mu biro by'umukuru w'igihugu ku muyobozi mwishikira ajejwe ibibazo by'intwaro, maze akaba ariwe abaha intumbero ku bibazo kanaka. Leonidas Hatunyimana abandanya avuga ko iyo abashikiranganji bandikira umushikiranganji wa mbere bamusaba intumbero ku bibazo kanaka, hariho ikopi imwe ija mu biro by'umukuru w'igihugu. Umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu aca arungika raporo ku muyobozi mwishikira mu biro by'umushikiranganji wa mbere, maze nawe agaca abishikiriza umushikiranganji wa mbere ati ibi nibyo byakorwa nk'uko umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo by'intwaro yabivuze. Gutyo Ndirakobuca akisanga atangingo n'imwe agifata. Ibi byagaragaye neza muri iyi ndwi twaraye turangije, aho Gervais Ndirakobuca ari mu nama nshingamateka yanse kwishura ibibazo by'amashingamateka ku bibazo nkoramutima bihanze igihugu harimo n'igitoro. Umushikiranganji wa mbere akaba yabasabye ko bokura inyishu mu ngingo y'133 y'ibwirizwa shingiro, byabonetse ko yanse kwiteranya k'umukuru w'igihugu ngo bimuviremwo ibibazo. Ndirakobuca
Leonidas Satunyimana yigana ko Ndirakobuca ashatse gutanga imihoho ariko ahabwa gasopo na Perezida Ndayishimiye ko aca afungwa maze arabireka. Umukuru w'inama nshingamateka nawe Daniel Geras Ndabirabe akaba yahanuye Perezida Evariste Ndayishimiye ko yabangira kumukura barindire basi mu matora y'abashingamateka yimirije kuko byari kuboneka Ndayishimiye adashaka gukorana na Ndirakobuca nk'uko byagenze kuri Bunyoni. Ndirakobuca akaba rero yaboneka nk'umushikiranga afata ingingo ikaja mu ngiro ntase na Perezida Evariste Ndayishimiye yama mu majambo gusa bikanka ko afata ingingo ibereye ibitumye igihugu gishika ku manga ndetse gishika ahatemba kubera ubutegetsi bubi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi ni ibibazo bikomeye kandi bihanze abarundi benshi kubona Perezida Evariste Ndayishimiye akumira abagombaga kumufasha. Benshi mu barundi bakaba bavuga ko igihe kigeze kugira ngo abarundi bafatane mu nda amaze bikure ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bumaze igihe bupfukamye mu nda abarundi. Nk'uko Leonidas Satunyimana yahoze mu bicocoro bya CFD akaba n'umuvugizi wa Perezida Petero Nkurunziza abandanya abivuga, Gervais Ndirakobuca ngo akiva mu nama nshingamateka ku wa 10 Ndamukiza 2025 yashitse ahindurirwa abajejwe umutekano wiwe kandi atagishijwe inama. Ndirakobuca nta kindi ariko arazira atari kwanka amanyanga ariko arakorwa na zimwe mu ndongozi za CNDD-FDD atacu zibanda mu gusahura ubutunzi bw'igihugu, kurya ibiturire, gusonzesha abarundi n'ibindi. Nimba Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka kumugira nka Bunyoni bizomuviramwo ibibazo bikomeye cyane kuko abarundi batari bake barabona ko Ndirakobuca ariko azira ubusa kandi barabona neza ko Ndayishimiye ubwe ariwe uzingamitse igihugu c'u Burundi, ariyo mpamvu basaba ko ari wagakwiye kugenda. Tuve ku inkuru irebana n'umushiranganje wa mbere, amakuru yacu tabandanize ku byo umushingamateka Agathon Rwasa asaba kugira ngo igihugu gishayurwe. Hakwiye inama rukokoma y'abarundi bose. CNDD yarananiwe kuyobora igihugu. Rwasa Agathon niko yatangaje. Umushingamateka Agathon Rwasa avuga ko intwaro ya CNDD idashobora gutanga umuti w'ibibazo Uburundi burimo, gutyo hakwiye inama rukokoma y'abarundi yotuma Uburundi busubirana iteka. Rwasa Agathon ati amatora bobanza kuyahagarika kuko nta nyishu ku bibazo Uburundi burimwo azotanga keretse habaye inama rukokoma y'abarundi bose. Rwasa Agathon yihweje ibihe Uburundi burimwo asanga hakwiye inama rukokoma y'abarundi bose yotuma Uburundi busubirana iteka. Nk'umutumire mu kiganiro catunganijwe n'ishirahamwe Focode kuri uyu wa gatandatu twaraye turangije, Rwasa Agathon yavuze ko ibihe Uburundi buriko buracamwo biteye ubwoba. Aha atanga akarero kw'iduga ry'ibiciro ridasanzwe ku byankenerwa mu gihugu, eka mbere ikibazo c'igitoro, eka mbere muri rusange ubutunzi bw'igihugu bukaba butera busubira inyuma. Kubw'iryo rero Rwasa Agathon abona ko hotunganywa inama rukokoma yoca hirya no hino ibibazo Uburundi burimwo maze hakaboneka umuti urama. Rwasa Agathon arangiza asaba umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye hamwe n'abayoboye igihugu bose kubona aho igihugu kigeze bagashaka uburyo ki ibintu byahinduka mu maguru masha, kuko biboneka neza ko igihugu kimaze gutabagara kubera ubutegetsi bubi bukomoka kuri CNDD-FDD. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.